kuandika Yohana 4. Unaweza ukaandika Jean 4. Yohana 4. Yohana 4. Mstari wa 23. Umurongo wa 23. Haravuga ngo Ego. ngo ariko igihe kiza Igihe kandi kiza. kirashitse Kandi kirashitse. niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Bwira mgeza ngo amen. Ambia mwenzako amen. Uyu murongo wonyene niyo tugomba kuvuga ko mu mwanya muto. Uyo mstari ndio tunataka tuongelee muda mchache. Ariko mbere ko ndawuvuga. Lakini mbele ya kusema Ndemeje yuko ari ubuzima bw'umuntu kanaka bugiye guhura n'Imana na kubalishwa kama kuna maisha ya mtu fulani anaenda kukutana na Mungu. Ndaza abagabo batumira abantu. Najua wabona wanaalika watu. Ariko ndaza umugabo atumira abantu afise ibintu agomba kubwira abantu. Lakini najua Bwana anaalika watu yuko na vitu yanataka kuambia watu. Ndazi n'umugabo atumira abantu afise icyo agomba gukorera abantu. Najua na Bwana anaalika watu yuko na chenye anataka kutendea Uwo watu. mugabo ni Yesu Kristo niwe yadutumiye muri kino cyane. cyaba. Yesu Kristo alitualika. Abaje kuri we bose nibigeze bamarama. Wenye walikuja kwake wote hawakuzalishwa. Nagomba kuvugana n'umuntu umwe yuko ataza kumaramara kuri no mugoro. Nilikuwa nataka niongee na mtu mmoja kama atazalishwa. Iri jambo ry'Imana dusomye. Ili neno la Mungu leo tunasoma. Rivuga ngo igihe kiraje kandi kirashitse. Ninasema eti wakati unakuja tena unatimia. Abahimbaza vy'ukuri. Pale penye wenye wanaabudu kiukweli. Bazohimbaza Imana mu mpwemu no mukuri. Wataabudu kiroho na kiukweli. Kumbe Imana yari maze igihe. Kumbe Mungu alikuwa na wakati. Ibura abayihimbaza vy'ukuri. Anakosa wenye watamuabudu kiukweli. Biblia ivuga ngo abone ibimana irondera. Biblia inasema hao ndio wenye Mungu anatafuta. Aka kantu niko ngomba kuvugira ko cyane. Aka kaneno ndio kinataka kusema. Ngo abone ibimana irondera. Eti hao ndio wenye Mungu anatafuta. Apana abantu bahimbaza Imana mu mubiri. Hapana watu wenye wanaabudu Mungu kiukweli. Ariko abantu bahimbaza Imana mu mpwemu no mukuri. Lakini watu wenye wanaabudu Mungu kiroho. Mukanya gato tugiye gutambira Imana mu mpwemu no mukuri. Kidogo tunaenda kuchezea Mungu mu kiroho. Ibiza kuboneka mu mubiri. Benye bitaonekana kimwili. Bizoba bimaze kuzura mu mpwemu bigaseruka mu mubiri. Bitakuwa bishajaa kiroho alafu vinaonekanika. Sindamenya turiko turavugana. Sijajua mwenye. N'umuntu kanaka bigiye kuzura indani muri we. Mtu fulani binaenda kujaa ndani mwake. Amabica biseruka mu mubiri. Alafu mfika vinaonekanika. N'umuntu kanaka ataza kwibuka ukuntu batamba. Ni mtu fulani mwenye hata kumbuka gisi wanacheza. Aza gutamba uko avyumva yuko aza kubitamba mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Sikia kubicheza kwa jina. Muri Biblia. Mu Biblia. Turazi neza ko havugwa ngo shetani yari umuririmbi. Tunajua vizuri kama wanasema kama shetani alikuwa mwimbaji. Imana yo mwijuru. Mungu wa mbinguni. Na kintu na kimwe cyo yihagurutsa ngo izigishengere. Hakuna chenye kinaweza kikamshimamisha aje akitizame. Kirese indirimbo zonyene. Kutosha tu wimbo tu. Imana ntikangwa nivuga butumwa. Mungu ashtuki na mahubiri. Kuko niyo iba mu muvuga butumwa kugira ngo ivuge ubutumwa. Kwa sababu yeye ndo anaishi muhubiri ili useme uhubiri. Imana ikangwa n'ubuvugishwa. Mungu ashituki na unabii. Kuko nubundi niyo ibiri kwiravuga. Kwa sababu yeye ndo anakuwa iko anasema. Imana nikangwa n'inyigisho. Mungu ashituki na mafunzo. Kuko niyo iza muri twebwe kugira ngo yigishe. Kwa sababu yeye ndo anakuja ndani mwetu. Ico ni gikorwa yikorera. Hiyo ni kazi yake. Ikadukoresha twebwe kugira ngo giseruke. Anatutumikisha sisi. Ariko Imana ntishobora kuyitambira. Lakini Mungu hawezi akajichezea. Imana ntishobora kuyiririmbira. Mungu hawezi akajimbia. Ikintu conye n'Imana iza kuraba. Kitu pekee chenye Mungu anakuja kutizama. Ni ndirimbo no guhimbaza. Ni kuimba na kuabudu. Iyo twicaye mu gikorane gutya. Wakati tumeketi jewe nkahagarara ngandiko ndavuga. Mimi nashimama hapa ndiko nasema. Imana iri kwirabaraba. Mungu iko anawatizama. Jewe ndiko ndavuga. Mimi niko nasema. Ni Imana iri kwirabaraba. Ni Mungu iko anawatizama. Kuko Imana iri muri jewe. Iri kwivugana namwe. Ariko igihe dutanguye kuririmba. Lakini wakati tunaanza kuimba. Imana ikiva ngaha. Mungu anafika ikagenda ikicara ngaha. Kugira ngo na wish I can do something. Sindatahurika. Leka tebrahada. Leibrakata ya. Vuga ngo ndaheza gewe. Vuga ngo ndaheza gewe. Imana ntishobora kurihimbaza. Mungu hawezi akajiabudu. Imana irahimbazwa. Mungu anaabudiwa. Ariko Imana nishoboye kwigishwa. Lakini Mungu hawezi akafundishwa. Imana irigisha. Mungu anafundisha. Iyo twicaye mu nyigisho. Wakati tumeketi ni Imana yururuka kwigisha abantu. Mungu anashuka kufundisha watu. Ariko iyo dutanguye guhimbaza. Lakini wakati tunaanza ni Imana iraba abantu. Mungu ndo anatizama watu. Wait.
bavuga wanasema abahimbaza mu mpemu wenye wanaabudu kiroho no mukuri na kiukweli ngo niba Imana irondera, ndio wenye Mungu anatazama. sibo barondera Imana, sio wanatafuta Mungu, sibo barondera Imana, sio wao wanatafuta. Abahimbaza mu mpemu no mukuri wenye wanaabudu Mungu kiroho na kiukweli, Imana irikira barondera. Mungu iko na watafuta. Listen, Imana irikira barondera. Mungu iko na watafuta. Satan Shetani yari umuririmbyi, alikuwa mwimbaji, kubera position yari afise y'indirimbo, position alikuwa nayo ya Imana yamimumviriza. Mungu alikuwa anamsikia kila siku Mwijuru mbinguni. Shetani amaze gukoroka, Shetani wakati aliangushwa chini, Imana iratakaza kanovera ko guhimbazwa nguko ibishaka. Mungu akapoteza kuabudiwa gisi anataka. Noneho Imana sasa Mungu igihe yaje ku isi ariyo Kristo Yesu, wakati alikuja duniani ni Kristo Yesu, irabwira no Musamariya, Umusamariyakazi ngo igihe kirageze eti wakati unatimia kandi kirashitse, tena unatimia, abahimbaza vy'ukuri pale penye wanaabudu bazohimbaza Imana wataabudu Mungu mu mpemu no mukuri. kiroho na kiukweli. Yesu ataravuga Yesu akasema ngwabo ao Imana irikira barondera. Mungu iko na watafuta. Kumbe Imana kuva ico gihe, kumbe Mungu tokea wakati Satani ahejeje gutegwa n'ivyumviro bitari ivyo, wakati Shetani amepiganiwa na mawazo agakoroka, akaangushwa, Imana ivuga ngo Mungu akasema ndakeneye impwemu impimbaza, nataka roho ya kuniabudu. because the devil, kwa sababu Shetani yari impwemu ilikuwa roho kandi yakora igikorwa cyo kuririmba, tena alikuwa anafanya kazi ya kuimba. noneho Imana Sasa iravuga ngo mu guhimbazwa imenyereye, akasema gisi nazoea kuabudiwa, ndakeneye guhimbazwa n'impwemu. nataka kuabudiwa na roho. Ubu rero naje hivi sasa nimekuja ngo igihe kiraje hivi wakati kandi kirashitse, tena unatimia abahimbaza vy'ukuri pale penye wanaabudu kikweli. Libra kata labra, ariyo abantu bizera ko Imana igiye kubaronga kuri no mugoroba, wenye wanaamini kama Mungu anaenda kuwatafuta, ariyo abantu bizera ko Imana igiye kubaronga kuri no mugoroba, watu wanaamini kama Mungu anaenda kuwatafuta, ngo abahimbaza nk'abo eti wenye wanaabudu kama hivyo babona Imana iri kwirarondera. hao ndio wenye Mungu iko anatafuta. Iyo bavuze abasenga, wakati unasema wakuomba, bavuze abahimbaza, wanasema wakuabudu. ikintu Imana idashoboye, wakati Mungu kitu cha Mungu hawezi, nicyo ashaka kuyikorera. ndio chenye anataka umufanyie. Ndakunda Kirundi, napenda Kirundi. iyo bavuze prophet, wakati wanasema prophet, bavuga umuvugishwa, wanasema nabii. ni umuntu asanzwe atavuga, ni mtu mwenye hasemi kawaida yake, ni umuntu asanzwe atavuga, ni mtu kawaida yake hasemi. bisaba yuko aronga umuvugisha kugira ngo avuge. Inaomba tu apate mwenye atamsemesha ili aseme. Ni umuntu atamenyereye kuvuga, ni mtu mwenye hazoei kusema ariko bisaba yuko bamuvugisha kugira ngo avuge. Inaomba wamsemeshe ili aseme. Imana irazi kunimuvugisha, Mungu anasema nabii. Imana irazi kunimuvugisha, Mungu anajua kisi kumsemesha. Imani irazi ngene muvugisha, ariko arageze igihe lakini aho n'abakristo bazomenya ukuntu bavugisha bavugishwa, kuko ubundi nashoboye kuvuga batamusunitse kuvuga, kwa sababu hawezi akasema bila bamsukuma. uwo rero huyo sasa Imana imukeneye, Mungu akimuita irabizi yuko atakinini yo mufasha, anajua vizuri kama hakuna cha anaweza kumsaidia, kuko ivyo Imana ishaka kuri we kwa vyose sababu Mungu anataka kwake vyote, imuzamo ikavyikorera, inakuja ndani mwake anabijifanyia. ivyo Imana ishaka ko vyose benye Mungu anamtaka yuko vyote, aranyinjiramo akavyikorera, ananiingia yeye anabijifanyia. ariko Imana nishoboye kwinyinjiramo ngo intambishe, lakini Mungu hawezi kaniingia yeye anichezee. ariyo abavugishwa n'Imana ariko ntihabaho abatambishwa n'Imana. Kuna wanabii wa Mungu lakini hakuna wa kuchezeshwa na Mungu. Kwa maana Mungu akikuchezesha, kubeni Imana ikutambishi, hatapata maabudu anayotafuta, nazoronga mashini, lakini Mungu anakuacha wewe ucheze, ariko Imana kureka wewe utambe, Mungu anakuacha wewe uimbe, Imana kureka wewe uririmbe, ili aweze kuabudiwa. kugira ngo we ashigwe. Ni watu gani wanajiandaa kumtukuza Mungu? Ni bande biteguriye guhimbaza Imana. Amina. Haleluya.